Monsieur le Premier ministre du Burundi, à son Excellence, Monsieur le Vice-président, au très honorable secrétaire général du parti CNDD-FDD, à tous leurs excellences, tout protocole respecté, à tous les joueurs de l'Aigle Noir et ceux de l'AS Vita et tous les cyclistes, 1 minute pour honorer les cyclistes décédés lors de la course. Merci. À tous nos chers hôtes, soyez les bienvenus au stade pour la célébration de cette journée sportive marquée par le football et le cyclisme pour immortaliser la passion sportive de notre feu président Pierre Nkurunziza. Bano bana muraza kubandanya mu nyuma gatoyi mugume ngaho nyene muraza kubandanya mugume muri aho nyene. Nuko rero abahiganywe ku makinga bariko baraza mwese mubakomera amashi abazungurutse igihugu cyose ibirometero 300 n'ibindi birengako. Bano batabuwe igoro ku makinga byatangwe ku munsi wa mbere baraye mu rugombo bahiganwa mushiki Bujumbura ibirometero 74. Brose dusabe gato abanonotsi b'abahungu banze barindire gushika ngaha kuri VVIP bahagarare ngaho muri kwe aho nyene habanze hashike ababigeme rero mubona harimo umwigeme Odette akaba ari we munonotsi wa mbere mu kano karere kwikinga aheruce kuza guhiganwa muri Burkina Faso, yagiye muri Kenya, yagiye muri Zanzibar ndetse no muri Nkurunziza tuwa ama etape yose niwe yatahukanye. Bamwita Odette Brose munonotsi aherutse kwakirwa na nyene cyubahiro umukuru w'igishaje cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye munyamaratu w'amashimeshi cyane. Ego cyane abahiganywe ibirometero 340 mugomba kuromanya mumenye batatu babaye abambere igihugu cyose mu bushimwe bagi baronka nibwo kuromanya mugomba mumve bano iyo myambaro bambaye bayawe na Fondation Pax Burundi. Ayo makinga arazimvye, aya makinga mubona nta kinga na rimwe ari munsi y'imiliyoni 10. Ibirato bambaye byo kunyonga ikinga n'ibirato birenze umuliyoni kimwe pe rimwe, ndetse izo kasike mwabona bambaye nta kasike n'imwe iri munsi y'ibihumbi 500. Abanonotsi bagaruke bigeme mukate mugaruke mu bunonotsi bwanyu, mukate mugaruke vana bahise mukora tour. Tunyaruka rero, tunyaruka muri tour, tunyaruka mukora iyo tour. Abanonotsi b'amakinga abigeme munyaruke Fezo iyo tour tunyaruke dupedale kasara pedal sprint final kasara pedal Odette kasara pedal amashimesi cyane mubandanya muze kasara pedal osi kasara pedal sprint final sprint dusabe batatu ba mbere aribo Brose batatu ba mbere muri classe major manze gaibe manze garuka muze mukate mugarukino Odette abaganda mugaruka abanonotsi
abigeme mugaruke please magara kuri rinye ndariva imbere munyaruke Odette okasa la pedale Sprit d'arrivé Sprit rinye voilà Kaso la pedale anyene mwagara kuri ndarive sawa merci mwese muhagarare merci beaucoup batatu bambara blose ego cyane dusaba kunobanya batatu babaye mbere igihugu cyose uwabaye wa gatatu igihugu cyose akabava muri club akaranga y'Ubujumbura akaba yitwa Gahunzege Anastasie indwi yose yose ibyo birometero amasaha 12 iminota 57 n'amasegonda 27 yitwa Gahunzege Anastasie atunge amashimwe Odette yabaye uwa mbere akaba atuze Anastasie na wenyene ndetse na Darlene akaba bagiye guhabwa agashimwe imbere turabona ubaho muri abo Sulemani uwa mbere Odette indwi yose yabikoze mu masaha 11 iminota 49 n'amasegonda 20 ava Igitega uyu rero akaba ari igihangange wo imbere uyu aherutse gutuma ibendera ry'Uburundi riduga Odette yagiye hejuru cy'Uburundi yagiye muri Zanzibar yagiye muri South Africa yagiye mu gihugu cya Misiri aherutse kuronka agashimwe kumwigeme wa mbere mu kunyonga ikinga muri East Africa yitwa Odette Vigishubi Igitega amashimwe uyabaye wa kabiri nawe indwi yose n'ikinga ibirometero 350 indena yabikoze mu masaha 12 umunota umwe amasegonda 58 aho bagenda baraca muri etape baronka ibihumbi 500 wa mbere amajana wa kabiri ugatatu amajana 3 batangije turu yose uwa mbere araza guhabwa imiliyoni 3 amafaranga y'amarundi ziyongera kuri yaronse indwi yose muri indwi ubaye wa mbere baguha amafaranga ibihumbi 500 ku ruhande rw'abahungu hamwe no ku bakobwa iyi ni inkuru nziza reka tuwa dusabe abahungu nabo mu mwanya muto mwa muritegura runo ni urubanza mu zindi manza zitegurwa na Fondation Pax Burundi reka dusabe abari ngaha bahabwa ubushimwe n'indongozi za federation kugira ngo ibiro bishobore kubandanya babayeho ubushimwe abahungu munyaruke buhoro buhoro abahungu namwe muze aturu iba mu gihe Aigle Noir na AS Vita Club munyarutse Rachel anyarutse kubatunganya kugira ngo nabo bagire visite ditere kugira ngo bibandanye abakobwa turabashimiye mwarakoze mwarerekanye intwari